nka twegage mwiyumvira ngo ndivyo dukora ariko sinzi ko ari abarundi nka 10 je bandusha akazi gukora akazi keshi je ntavyo sinibaza kubera je mpagarikiye amashantier mu gihugu nta wundi murundi numwe nibaza yari bwigere yahagarikira kuva kino gihugu kibaho jewe amashantier mpagarikiye turiko tubakira abakiriya ba BMBC hirya no hino mu gihugu ama projet y'ivyigwa amazu yubakwa ibintu dukora harimo nivyo dukora no mu mahanga ni byinshi sinibaza ko ari umu engineer yavutse ngaha yigeze abikora none yibaza ko nafise akazi nkora ariko none jewe ivyo nkora vyo mariki igihugu kwa kitabicana utabwiye abantu benshi ngo bave hasi bakore wowe uteza imbere igihugu rumwe woteza imbere quartier birakunda umuntu kwaguma ari umuntu burya umuntu nakantu umuntu usurunyegeri none sivyo tuba dushaka mwese muje mu iterambere kubera abarundi benshi bagisinziriye jewe ndashaka kubahamagara nkabigisha ibintu by'ukuntu umuntu atera imbere mukanga kunyumviriza ariko kubera gusinzira kanya ugasaka kumarigara ho murahicaye nkavuga nti zinduka kare panga projet za 5 panga projet za 10 mukora akazi mutera imbere panga projet za 2 mwiga imyuga muyimenye hanyuma mukore mutekanye mureke kwiba mureke kugira iki umuntu akanga kunyumviriza ariko asanga kurigara ho arahari bwabo kuko bwo gukora ivyo no kwita ibintu bibi ubukuku bwo kwirigara ubukuku bwa hehe ugasanga je ntunkurikira kuno ngira mugasanga umupira wose wo kwisi yose championnat zose urazize ukuntu zigenda ariko jama video nkora yuko abantu batera imbere ntuyumvirize none mushaka iki sivyo urumva hari ibintu jewe nashaka kwigira numva hari nashaka kwigira numva kubera yuko donc ego nivyo rashimira bumbiriza ivyo nkora hari nk'abakozi ba BMBC bagira batera imbere mu kazi hagira iki hariho twahuye yigeze gukora ngaha aye ubu yakora muri yateye imbere arambwira ati akaja mu bindi bintu mbere mu mahanga arambwira ati aho nagenda cha hose kubera imizi twamaranye ati ndiko ndakora hano ubona ko ndumujene sivyo ati ndakora n'abatama gatangara sivyo kubera je sifisi na mukazi navuze nti umva ko afise amakenga azarondera ahantu duhuriye mu kazi dukorane nk'imisi 3 ntazosubira kuvuga ngo mitagato nakazi je sinkora ibintu mu buryo siningingwa mu kazi sivyo sindondeza ndi umuntu experience indanga mu byo nkora nivyo ndababwira namwe bibarange mu byo mukora mumenya n'ukuntu umuntu nka experience rero nabwiye nti kumarigara maragenda umuntu abwiye ati je nkabwiye nti dukora akazi uku tuyimyuga uku entrepreneuria bagenda uku batangura uku bimara imyaka iyi bahera ngaha ukanka mugabo haje umuntu abwira ati mugende mu cyumba cy'amasengesho ngo musenge Imana ikorera ayo mahera twe turondeza ibikorwa koho ucugenda ukamara n'ukwezi ngo Imana korora ngo nibi Imana yakwigisha abana umuvyeyi adakora ngo acikira akaze kugira sivyo murumva rero murakunda ibintu byorosha murakunda gakuku mu bintu bitari seriye mugabo umuntu avuze ati ja mu iterambere nyegeze mu bikorwa mugumeyo ntababona sivyo rero muri make shaka kuvuga iki nimuze musubire kumbwira ngo mitagatongo kazibe ngo tujejwe oya twegavye batubwiye ko dusangira ivyo dufise n'inshuti n'abagenzi hanyuma mitagato nabo dukorana n'abandi ba entrepreneur n'abandi barimyi bari ku kivi bamaze kumenya ukuntu bigenda ntibashobora guteza imbere igihugu bonyene oya igihugu ni giterambere kwera abantu bose benshi bashoboka bakuye amako mu mpuzo ngaha rero benshi bakunda bama basenga Imana ngo bacisha ahantu vyoroshe hatabaho sivyo iyo tuvuze ko ubuzima ari ntambara muhaguruke mukore mukanure nka twebwe mucava ngo kazibe sivyo uzokubwira ibitandukanye na bijya mitagatavuga akakubwira ngo birakunda kutera imbere mu kazi muri entrepreneuria mu murima wawe mu bundi buryo bworoshe atarwo kubaseriye imyaka myinshi bwo gutegura ibintu precisement bwo kurondera amakuru akuyimbe ivyo mugomba gukora akakubwira ngo hari bundi buhinga azoba aguhenze